kazi mu kiganiro c'umutekano. Haraciye iminsi itari mike ikiyaga Tanganyika caraduze cyarenga inkombe cahorako. Gushika ubu haramaze koronekana ibintu bitari bike na cane cane amazu be n'inyubako rusangi. Iryo duga ry'ikiyaga Tanganyika nayo ryatumye uruzi Rusizi rusana rwisuka mu kiyaga ca Tanganyika nago rubura aho rusesera rutuma rutera imyuzurira mu mihana igize zone Gatumba iri muri komine Mutimbuzi. Amashure nayo nyene yarashikiriwe n'uwo mwuzurira ku butuma mushasha. Abahinga bidukikije barasigura ko kubona ikiyaga Tanganyika kirenga inkombe cahorako ngo sijya mbere bishitse kuko no mu myaka yarenganye cyageze gushika. Tanganyika gwamye ruhinduka ruduga canke rukamanuka kuva kera rero urumva gwatanguye kuba 1878 aho wita Stanley yaje ngaha mu Burundi. Tanganyika gwari gwageze ku metero 786 n'ibice 60. Niho rero bamwe mu gisagara ca Bujumbura bavuga yuko gwari gwarageze hajya kuri radio ahandi rukagera kuri aeroport muga ibicapwa biriho. Muri ico gihe rero Tanganyika gwari nk'inyenga gwari kugaye. Niho rero 1894 Tanganyika rero kubera ko amazi yari yabaye menshi cyane gwashiye rutuma uruhome gwari kuri rukuga rusenyuka, hanyuma rero rukuga kiravuka. Muri ico gihe rero niho Tanganyika yaciye ishika ku rugero rutoya cyane gwari metero 172 n'ibice bitandatu. Hanyuma rero kuva ico gihe rero Tanganyika imaze kuduga gatatu 1878 ubwa kabiri duga 1937 aho rero yari yageze ku metero 775 n'ibice 52. Aha nagomba kuvuga yuko ngahe Bujumbura kuri poro y'Ubujumbura iyo Tanganyika rushitse ku metero 775 niho ingorane zitangura kuba. Aho rero murumva ko muri icyo gihe 37 gwari rurengeje ko amasantimetero 52. Ubu rero no munsi hoho tugejeje kure. Hanyuma rero Tanganyika gwarasubiye kuduga kuva 1961 gushika 1964. Aha rero gwageze ku metero 777 n'amasantimetero 8. Aha benshi bashaje ngaha barabizi gwageze kwitanganyika na gatoya gwageze hajya munsi. Hanyuma rero mu byigwa nari navuze yuko ruzogaruka kubera kuko Lake Victoria n'ayandi marake yose n'inzuzi zaradutse. Hanyuma rero ivyo rero hari hose naje gusa natanga kubivuga harimo n'abahinga nk'umwongereza yitwa Olivier yarayivuze yuko ivyo byose byari byahuye rero. Muri iki gihe rero nkuko nari nayivuze kandi aho natahuka mu 2005 navuze ko ruzosubira kuduga. Iyi rero iki gihe mu gifaransa nico bita la période de la crue, no kuvuga kuduga kwa Tanganyika isubiye kugaruka imyaka 57. Rumva rero ubu rero aho nari napimye kuri uwo munsi wa Mungu gwari rugeze ku metero 776 n'ibice 54. Urumva rero hari habuze amasantimetero 46 kugira ngo igere ku rugero rw'uburebure bungana n'imetero 777. Rugeze rero ngaho mugana bizoshikaho umwaka kuko imvura igira icike, niho rero ikivuko ca Bujumbura cuca cyose kija mu mazi. Urumva rero hasigaye izo metero nkeya. Urumva ico gihe rero nkuko ndavye ibiharuro mfise ijebu yampaye kubera kuko je kare nageza mu 1992 mugabo wongeza muri uwo mwaka nyene. Ibirerekana cyane yuko umwaka w'ibihumbi 2008 gushika 2021 n'igihumbi 1961 na 1964 birasa. Ibi byose birerekana yuko hari imvura nyinshi cyane. Ikiri naco uri mu bushakashatsi mu mazi n'abandi bahinga abantu bose bari ngaha hafi baravuga yuko abahinga yuko inzuzi nka Lake Victoria n'izindi zuzuye. Namwe bwo murazi nyene yuko abantu mu marine bavuze yuko Tanganyika gwaduze Tanganyika zijya nzuzi Lake des Oiseaux zose zaduze. Ayo mazi ya Tanganyika yaduze ku rugero utarumenyerewe, yatumye n'uruzi Rusizi gwisuka mico kiyaga kuzura. Inzo ziri mu micunga y'ugo ruzi Rusizi ubu ziri umwuzurire w'amazi. Zone Gatumba ikabangamiwe cyane. Muri zone ya Gatumba harateye umwuzure watewe n'uruzi bwa mbere waturutse ku ruzi Rusizi
rwaruzuye rurarenga inkombe ruca rwisuka mu mihana. Abantu byatanguye mu mwaka uheze ukwezi kwa gatatu. Abantu rero barahunze amazi, turagerageza kubahungisha, turarondera amasite ari ahantu hakamutse aho twabajyanye dufatanije n'abajejwe protection civile na Croix Rouge, hari nabo twazanye hano muri zone ya Maramvya. Abandi nabo twarabashize amasite abiri ari isite imwe iri mu Gatumba yitwa Kinyinya, iyindi site iri mu Kigaramango. Rero uko niko vyifashe, ariko aho bigeze ubu rero amazi yashishikaye yinjira mu mihana gushikaho avangana n'ikiyaga Tanganyika. Ikiyaga Tanganyika carateye intambwe gushikaho gishika mu mihana, muri iyo mitumba ya Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri n'umutumba wa Gaharawe. Ubu rero byarabandanije gushikaho bitatu bya kane by'imihana iri muri iyo mitumba ubu ni ikiyaga. Uvuye ku barabara ry'ikaburimbo hasigaye nk'imihana 5 canke 4, winjira ku mutumba muri quartier hagati. Rero carabaye ikiyaga aho abantu bahora baba. Abantu leta yaritanguye gutanga uburyo ku bantu bari barataye izabo, abahora bapanze, abatari bake mu site ya Maramvya, Sobel, site ya Kigaramango. Abo barahawe uburyo baja gupanga ahandi. Ubu yashikiriwe site ya Kinyinya mu Gatumba. Ariko rero abasigaye baba muri ico gice kirimo umwuzure, turiko turarondera aho bokwimurwa burundu, kuko nta vyizero dufise muri uyu mwaka cyangwa umwaka uza ko ikiyaga kizoba casubiye inyuma. Hariho n'akandi karere n'akandi gace habaye nko muri zone ya Gatumba, aho ni muri zone ya Rukaramu, mu mitumba ya Mushasha, Kinyinya ya mbere, Kinyinya ya kabiri, aho bita mu Kajaga, naho haratewe n'umwuzure. Abantu benshi barataye izabo, ahahora haba abantu. No munsi hari ikiyaga, n'amashure lycée Rukaramu nayo nyene twarayihungishije kujya na Mushasha abanyeshuri twabahungishije, ndetse n'ibiro vya zone bikikijwe n'umwuzure n'ikirindiro cy'igipolisi naco nyene twaracimuye. Uhageze ubu utagiye n'ubwato ntushobora kuhashika, amazu yose ari mu mazi ndetse n'amaetaje. Abantu barataye baromoka baja gupanga ahandi. Uyu mutumba ku buryo uhanamiye ishamba cimeza kandi ukaba uhanamiye ikiyaga Tanganyika. Uyu mutumba wama watewe n'amazi aturutse muri Rusizi cyane cyane. Uyu mwaka rero urabona ko ariho habaye agahebuza, aho Tanganyika yaciye ifatana n'ikiziba cyari gihanamiye nyene uyu mutumba, cyari mu ishamba cimeza. Ubu rero byarateranye Tanganyika n'ico kiziba na Rusizi. Ubu rero amazi yose ya Rusizi ntakibandanya nkuko yahora aja mu Tanganyika, ahubwo aca kikamira hanyene kuri iyi mitumba uko ari 3. Umutumba wa Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri
n'agaharawe, igice cya gaharawe, iyo mitumba kuko yegereye icyo kiyaga niyo isinzikaye. Umutumba rero warasinzikaye nk'iyindi mitumba uko ndayivuze. Tugereranije iyo Tanganyika ruri gushika aha ni nk'ibirometero 4 canke 5, kuko uyu mutumba gushika kuri iryo shamba mvuze cimeza hoba hari nk'imetero 400 aho uruzi rumaze kwigarurira kwinjira mu bene gihugu, metero 400. Kuko bwa mbere igihe haza komisiyo iza guharura amazu mu gihe uruzi rwari rwabanjije kudutera rw'ibanze, twafatiye ku metero 150 niho rwagera. Abo baraharuwe, amazu yaraharuwe biraja mu bushikiranganje no muri OIM hose biri ivyo biharuro, ariko mu nyuma rwaciye gwiyongera ivyo bindi bice. Abo rero ntibaharuwe, baruko ni nabo babubona bari bakiri muri aya mazi, kuko abo bwa mbere barungurujwe bashigwa mu nkambi muri site ya Muyange ya mbere niho bashizwe. Aba rero bo mu nyuma urumva ntibagirayo bacira nayo bamira, bari mu kankaratete mu vy'ukuri, kuko ntibemerewe ko bo boja muri iyo nkambi. Niho cyo gituma ubona abagorewe muri aya mazi, kuko ntaho bari buje, nta humutse tugira twobashira, nta n'uburenganzira tubifitiye bwo gutanga itongo ryanye n'iryo ngo hashizemwe abantu. Nuko bo kwemererwa nabo bagashirwa muri iyo nkambi, aho bo baruhutse mu gihe leta yobiramira amate mu kwisuganya kugira ngo ibaronderere aho ibashira nkuko iri kironderera abandi. Ishure ryo ku mutumba Mushasha ya mbere, abanyeshuri kugira bashobore kwiga batira ibirasi mu yandi mashure ahegereye. Nk'ivyo mwiboneye amazi yaraduteye, uyu ni umwaka ugira kabiri, mugabo uyu mwaka hoho ndavuga ko yaje ari umurengera. Ivyo cyo novuga ingene vyifashe ntivyifashe neza, kuko muravyibonera turi mu kibazo kimwe kidashobora kuvugwa. Abana ntibiga nkuko vyari bisanzwe biteguwe, n'abigisha natwebwe nyene nibaza ko nabo bigisha badatekaniwe, kubera uruja n'uruza rw'abana. Murabona ko hari amashure amwe abana batagishobora kujamo, yamaze kuzura, yuzuye amazi. Hama hakaba n'abandi bana twashoboye kunguruza, turaja kubasabira ikibanza aho barigira muri iyi minsi mike yisigaye. N'amazi yaturutse ku mvura, novuga ko yaguye ari nyinshi cyane, inzuzi ziruzura, hama ikiyaga naco kica kirarengerwa, kuko nk'aya dutera ngaha ava mu kiyaga Tanganyika, azari amazi menshi cyane mwijoro, akuzura hageze isaha 9, aza buhoro buhoro akagenda ariko araduga, asubira inyuma mu bucagucagu masa moya 2 niho agasubira inyuma buhoro buhoro. Ubwo novuga ko ari amazi yatewe n'imvura yaguye ari nyinshi. Biri mu bintu byatumye n'umwimbu uba mubi, kubera aba bana nyene biga ngaha, ba mama babo ni bamwe mumva bari mu masite, bari mu maramvya, baraho kujya kabiri, abandi abo za Kigaramango. Inzu zabo nizo nyene mubona ngaho oye zagize zabomaguritse. Hajya umwana aryamye nabi, sinibaza ko ashoka yiga neza. Aburitiro agashika mu ishuri ashika sinzira, barara mu mahema, ugasanga bararanye abantu 4-5 mu gahema kangana uko kaba kangana nyene, muravyumva. Rero bica bituma bigoranye. Sinico gusa n'abigisha bamwe dufise nabo nyene babomokewe amazu yatwawe n'imyuzurira. Niyo mpamvu navuze ati ikibazo cyo kubandanya bigisha badatekaniwe, turi mu ngorane, turakeneye ubufasha. Twaragerageje gusaba ibirasi mu mashure abikorera izabo, twararonsa aho tujana bamwe, no kuri lise ya Gatumba twarajanyeyo, kuko muri lise biga gushika isaha 7, twarabo twajanye rero baca biga inyuma y'isaha 7. Abasigaye nabo ni bloke 2, Mushasha ya mbere na Mushasha ya kabiri. Mushasha ya mbere hari hagahengwe, twaragerageje gushira
imifuko irimwo umusenyi. Turakora aho abanyeshure n'abarezi bashobora guca batambuka tamazi baciyemo gushika aho binjira mu mashuri. Mugabo mushasha ya kabiri yose ntivyakunze kuko ikikijwe n'amazi menshi cyane. Abenegihugu muri zone Gatumba umwuzuriye urabageramiye, hagaca haba ibibazo by'isuku kubera ayo mazi ahitana imyanda y'ubwoko bwose. Tubaye dufise ingorane y'amazi, amazi araturembeje kuko twatwawe kandi umwaka ugira kabiri twagwe n'amazi. Imvura yiguye amazi acaba menshi, umuyaga Tanganyika isugumye, umuyaga baze gukubita amazi aca yiyongereza n'abari ku parasera nk'iya mbere aca yongeraho ku parasera zindi zibiri yegera imbere bivanye n'umuyaga iyo baye mwinshi Tanganyika iyo ruhindutse. Twosaba yuko leta yorabe ukuntu yodufasha ikatugira ukuntu bayo twubakira idigi karaba ukuntu yodukorera kugira ngo amazi ntasubire kuza aradutera. Ingorane ziza imbere y'izindi nuko abantu icambere cyo batakaje uburaro, baratakaje umuntu atakaje uburaro, urumva ko iyo ni ingorane idasanzwe kugira ngo aronka hashira umuryango nta buryo afise bwo gupangaho ubu bisigaye binakomeye. Inzu yari kuri 30 igeze ku 105, hariho abace bikika mu kizi, urumva ko akara kaga gakomeye. Twakwifuza ko bodufasha abo bantu bakanyaruka gose kubashira muri site bakabaha n'uduhema bakabararuhukiye aho hantu, hanyuma n'agafashanyo kabonetse naboneka kabashikira kuko agafashanyo kose kaje niza ntonde gusa zisanzwe mu mahema abantu bibukwa nk'abo batamakazi ubonye bagorewaho nta ubibuka kuko abaje bose bakata baja hariya ngo muri site tibashika ku musozi ngo babone iki gitangaza gihari. Aya mazu bayizingiyemwo n'inkurupfu, urabona izi nyubakwa dufise mwijoro ikizu kirashobora gusenyuka kikica abantu. Uko bashobora kwifata hariho bamwe mu vy'ukuri bahawe indaro na bagenzi babo, so kuvuga ko batahawe, hariho abahawe indaro, hariho abahindara abandi. Twokwifuza ko ku mutumba n'ukuri umuntu wese yoba afise uburyo yohindaro mugenzi we kugira ngo tube turarindiriye ugufashwa kuvuye mu butegetsi. No guhindaro, guhana indaro. Hari n'abandi bisuganije ari waduhaye agaparasera aho turashira nk'amahema shika ngahe. Hari abantu bahari, hari abandi bari mu kizu, hari yatwazananye wabibonye. Ni kujya rero niko biriko biragenda, nta yindi mfashanyo ku mukuru w'umutumba niyo. Ibintu vy'isuku biragoye, urabona ko naha duhagaze uri kuraba ya mazi, si kuvuga ko iryo bara ari ry'amazi asanzwe. Urabona ko yari umwanda, utuzu twasugumwe twamaze kuzura amazi, turiko twatemberaniye amazi atembera mu yandi. Ikiriho rero turabona ko Croix Rouge yahora igerageza kuzana amapombo bakaza barapomba. Nejo bundi nabonye bariko barapomba mu Kinyinya, ribaza yuko naha buca dushikirwa bakasubiramwo bagapomba. Nuko boshishikara gupomba niyo nkinzo tubona twogira. None ko ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze ku rugero rudasanzwe, ubwo yobaza habasubira ku rugero yahorako? Mpereye ku vyigwa nize, no kuvuga Tanganyika ubu heje ikintu bita cycle yayo kuva mu 2018. Ivyo nibaza ubu mwaka izoshimanuka, mugabo naho izomanuka ntizomanuka bukebuke, izoguma ku rugero rurerure cyane gushika mu 2000 ndavye nk'ivyo naharuye mu vyigwa by'uwanje gushika muri 2027. Hanyuma yego izogera mugabo ntizoguma ari ku rugero rero, izobiri munsi yaha twageze uwo mwaka, mugabo hanyuma igere ku rugero ruri hejuru, mugabo hanyuma rero isubire aho yari iri mu 2028. Ariko rero nk'ubu sinzi imvura izogwa umwaka izoza, ibyo ndabisaba umukama nkuko nari nayivuze umwaka uheze. Niyaramuka iguye
nyinshi cyane mugabo je nibaza ko itazogwa ndavye nkuko mu myaka yahera kuva muri iyo epoque ya Stanley kuko iyo imvura iguye ari nkeya cyane Tanganyika kwaca rumanuka iguye ari nyinshi naho nyene rukaduga muga rero iguye ari nyinshi irashobora kugera ku rugero ruteye ubwo tugatakaza ibintu byinshi mugabo je sindavyibaza rero hanyuma rero mugabo twoguma sinzi uko nabisubira mu Kirundi tugira suivi umwaka uza kuguma baramurakoze cyane twoguma dukurikirana ku munsi kundwi kugira ngo turabe yuko zomanuka mugabo ndizera yuko iyi cycle iheze nkuko nayo navyiza ubu rero nk'impanuro novuga no kuvuga iki hari akwiye rero yuko mu gihugu cose twoja ahantu hose habangamiwe ego cyane kandi birashoboka aha turahazi muga ahantu cyane hagowe cyane ngaha mu migwa aho hantu tushobora kubona yuko habomoka tukaraba icokogwa ari ukwaguriza inzu tukazagura ari bene gihugu tukababwira n'ivyo byokorwa tukababwira ibyokorwa kuko nkaho naciye ngene ntanze impanuro munsi nyene ndizera yuko abo nabwiye kandi babikoze kugira ngo ntihagire ikiba ubuhinga bujya buriho kandi sinaje wenda bizi gusa abahinga ni benshi cyane babizi ariko nibaza yuko ibitwiga byo dufasha cyane kugira ngo dutegurire imigambi n'imigabo y'igihugu kugira ngo bituruko turabona ntidusubire cyane igihugu ntigire ububare bunini cyane kuko tumaze gutakaza ibintu nyene byinshi ibi rero twiga tuvuga byari kwiye rero kubera akarorero abategetsi yego hanyuma kugira ngo natwe bene gihugu tubeho neza abajeje intwaro muri komine Mutimbuzi basaba ko abatewe n'uwo mwuzurira ko bokinjura bakaraba handi baja kugira birinda amasanganya kubene igihugu tubatera kamo ko bagerageza kujana n'ibihe bakaja kuba ahantu hashoboka ntibagume bizingirira hariya aho hantu kuko hariho n'abagumyemo mu mazi barubaka ibitanda mu mazi mu kiyaga nijoro akagenda vogera amazi agaca asimbira ku buriri mo bita uburiri bashinga n'ibiti akaryama kuri ubwo buriri hasi ari kiyaga abo rero turiko turagerageza bose kubasaba ko bavayo ntihagire isanganya bohava bahura naryo canke ngo inzu ihave ibagwako no muhinga mu bidukikije arakebura ko aho hose habangamiwe n'amazi canke ibihomoka ko hokurikiranwa hakiri kare urumva iyo Tanganyika igeze ku rugero rw'imetero 775 niho Tanganyika rero urumva iba itekanye mugabo irengeje ko ni santimetero imwe hacatangura kuba rero ingorane iyi ni impanuro ijanye ko mwumbaje ico kibazo ni yihe nagomba guhanura iteko ryabaye rijanye ibyo bita rokodoro yabaye 2012 rimwe nk'ibihugu nka Tanzania burya hariho amategeko usanga rimwe bakwiye yuko abahinga nko muri urbanisme n'abandi mu kubabaza urumva ntibari babaje cyane rijya teko ritegeza guhinduka kubera iki ko twabonye yuko nko mu Rumonge Tanganyika hari aho gwagiye gushika ku birometero 3-4 aha ndabivuga ni kubera kuko abahinga bejo bundi bo muri ministère de l'environnement cyane baraba ibijanye no gutunganya intara twari kumwe baravuze yuko gwarenze ibirometero 3 jewe nagenda muri Tanganyika mu Kibenga haraho nabonye gwarenze ikirometero ubu rero hakwiye rero urugero mu Gifaransa bita altitude ou côte niko bayita abantu munsi batosubira kubaka kuko ruzogaruka kubera kuko nababwiye yuko habaye imvura nyinshi ubu rero kubera ni hindika ko gibihe rurashobora kuza vuba kuko ubu rwari rugarutse heze imyaka 57 rugashobora kugaruka mu myaka 20 cyangwa na 15 je ndizera no bisaba n'Imana yuko ntosubira kubibona akabino gatangije ikintu ngano cy'umutekano naho ubutaha